Yesu nashimwe cyane, uhawe umugisha n'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Kuri uno mwanya isaha y'umugoroba agomba ndababwira ibintu bitatu bizokoreka ku Sinyazi. Icya mbere ni uko ikintu cyose ukozeko kidashika, ukabona ugiye kwinjira mu mugisha ariko bikanga, ukabona umenga ni nka vaze imenetse, sivyo? Ukabona nyene ko igikombe ca vaze, igikombe c'agaciro ugishikiriye ariko bikanga gukorako bikanyerera kikagwa, uzosanga muri uwo mwanya ufise inyazi. Ikindi ca kabiri kizokwereka ko ufise inyazi, umuntu arashobora kwemerera amafaranga ariko bikanka ko ayaguha, akaguha na porogaramu ati je 15